Mwese muriko murakurikirana Dunda Entertainment turabaramukije. Dunda Entertainment ni televiziyo ihindura ivyiyumviro vy'urwaruka cane cane. Ico tuvuga kivuga ngo changement de mentalité pour la jeunesse burundaise, ni guhindura ivyiyumviro ku rwaruka rw'abarundi canke rw'abanyafrika bari muri East African Community. Turiko turashakashaka twagiye tugwa ku mahame atanu canke 5 astuces y'abagabo baciye batunze. 5 astuces des hommes les plus riches du monde pour améliorer leurs finances. Niko babigezeko uku tugomba tubabwire. Kumbe nawe urabona aho wohera, woca umenya aho uhera kuva muri uno mwaka turimwo. Ku cambere bavuga mu gifaransa investir dans les actifs qui génèrent des revenus. Muri rusangi hariho abantu bashize imitahe yabo mu makampani atandukanye. Hariho abajanye imitahe yabo muri WhatsApp. Hariho abajanye imitahe yabo muri Facebook. Hariho abajanye imitahe yabo muri TikTok. Igihe rero ujanye umutahe muri TikTok nk'akarorero, uba ukeneye kuzoronka inyungu mu gihe TikTok izoba yatanguye kuzana umusaruro. Rero uwo musaruro bivana n'umutahe uba washizemo. Nk'ubu dufate yuko bakeneye imiliyoni 100 z'amarundi. Wewe icucu ukora urarondera naho woshiramwo ibihumbi 10. Bobo iyo hageze gutanga umusaruro baraheza bagaca bakira ivyo bihumbi 10 bakabigabura mu pourcentage uko biba vyagenze, hanyuma bakaguhembera ico washizemo. Nk'ubu bakeneye miliyoni 10 nk'uko nabikubwiye, ugaca wakira umuriyoni umwe ukawushiramo muri izo miliyoni 10. Uca wumva yuko 100 canke 10% biba ari ivy'iwawe, iba ari inyungu yawe. Nico ciki rero bavuga ngo shira imitahe mu kintu, hanyuma ivyo navyo bituma waraguzemwo umutahe kandi ntiwigera uhomba uretse iryo shirahamwe rihomvye. Ikindi ni iki co kuvuga yuko umuntu yoshira mu bintu vy'amayimmobilier, ama-action mu mayimmobilier. Ni nk'umuntu yovuga ati tugomba tugure ikibanza. Tuguze ikibanza tugomba twubake inzu yo gupangisha. Iyo nzu mukagura ikibanza nk'ici miliyoni 50. Mugaheza mukayubaka ku miliyoni 50. No kuvuga ico kibanza kikaba ku miliyoni 100. Izo miliyoni 100 mumaze kubaka mugatangura gupangisha, amahera bizana niyo muheza mukaza muragabura kuri buri kwezi. Nukuvuga iyo wemvestishije canke iyo ushize imitahe mu bintu vyerekeranye n'amaparcelle, mu bintu vyerekeranye no kubaka amazu, amahoteli, aho ntuheza ngo uhombe kubera biba ari ibintu biboneka. Rero kwemvestisa ugashira no mu bihingurwa. Muramaze kubona ibihingurwa vyo gukora ivy'amayoga, ibiki za fangasi. Wumvise hari abakeneye gushiramo umutahe, nawe wogenda ukawushiramo. Ico gihe uraheza ukarya inyungu y'ayo mahera. Ugomba kuvamwo uragenda bakayagusubiza. Yego, nuko biba bimeze, bagusubiza amahera. Ugomba kuva muri uwo mutahe bagusubiza amahera. Mugabo uwagumyemo inyungu iza ku munsi kandi ikaza ku kwezi. Ni nko kugira ngo abantu bagire koperative izotinde izane microfinance. Muri microfinance
naho nyene urumva amahera araza neza. Kandi ikindi gikurikira ca kabiri ni mu gifaransa bavuga ngo penser à long terme, kwiyumvira ibintu bizomara igihe kirekire. Mu bahegwe rero abo bita abamiliyardere bagerageza gutegura ikintu kizomara igihe kirekire. Twavuze aha hejuru gutegura kugura parcelle, gutegura kubaka inzu. Parcelle urumva ntigera ihera, ntigera igenda. Inzu uyubatse uno munsi mu mwaka uza ukayigurisha usanga yaramaze kuduga. Parcelle uyiguze uno munsi ejo uzosanga yaduze. Nuku batera imbere, bashora imitahe mu kintu. Nk'ubu urashobora kumva hariho parcelle nko ku Muzinda. Iyi parcelle yo ku Muzinda uyiguze uno mwaka, mu myaka 5 uzosanga ishobora kuba yarigwijeko nk'incuro zingahe, 2 canke izindi ukunguka. Nuko bo babigenza, bashora umutahe mu kintu cabo kiboneka, kandi bashobora gushora umutahe mu kintu kizomara ikiringo kirekire. Inzu murazi yuko iramba. Upangishije inzu buri mwaka uraduza bivanye n'ingene amahera aguma aduga, kugera iyo ico wakoresheje umutahe washizemwo uwukuramwo ukongera ukabandanya ugira, kuko inzu ni kimwe mu bishobora kumara imyaka irenga 50 utarahindura, canke ukayihindura bivanye n'ingene ushaka yuko abayipanga bazimba n'ibindi. Reka rero tugende ku kigira gatatu. Mwari mumaze kumva yuko abahegwe batari bake bagira ico bita gushora umutahe mu kintu bakamera nk'abawuhevye, arico bavuga bati ni prendre des risques. Les risques, gufata risque ni gushora ikintu mu kintu utiteze inyungu. Ni nko gutera ibiti vyaba ivy'amavoka canke vyaba ibindi bintu utiteze inyungu yihuta. Nico byo rero bavuga ngo prendre des risques. Ni nkuko wofata umusozi bakakubwira bati umusozi umwe mu bigize intara ya Gitega uriko ubutare, ugaca ugenda ukacugura. Utanguye kwimba ugasanga ubutare nta buriyo, kandi waramaze gutanga amahera. Haba harimwo risque, cyane cyane izo risque bavuga yuko ziba ziri karikire. Baragerageza bakabyaza umusaruro canke ico bita bakevariwe ivyo bita ama opportunité. Opportunité ni nkuko ukoresha amahigwe yawe mu kintu, ugashora amahigwe yawe mu kintu. Iyo caguhiriye kiraheza kikagenda neza. Ico ni ca gatatu. Tugiye ku ca kane, hariho ikindi bavuga yuko umucuzi canke umwubatsi apfira kw'ishantiye. Ni ukuvuga umwubatsi yubatse ino nzu aragenda akubaka n'iyindi, akubaka n'iyindi, kandi ntakoresha ya plan y'inzu imwe. Biboneka yuko umuntu nimba uri gukoresha plan uno mwaka w'2026 birakenera yuko mu mwaka w'2027 ya plan iba yabaye demode, iba yavuye ku isoko, uhindura ukagira iyindi plan. Nivyo vyibi rero bavuga yuko umuntu azotera imbere aguma yiga ikintu gishasha, buri munsi wiga gishasha, buri munsi wiga gishasha. Kandi ikindi, hariho ikindi bita learning by doing. Iyo wize ikintu vyaca bisaba yuko uca ugikora. Wize kubaka ikintu uca ucubaka, wize gukora ikintu uca ucubaka, wize ikintu ubona co kugirira akamaro uca ugikora. Nimba wize gukamera, ukaba wize gukamera n'akarorero, cutangura ukamere.
wize kunyonga imodokari ca uyiga nyene uyinyonge, wize nka piyano nk'akarorero ca utangura kuyivuza, wize gitari ca utangura kukivuza naho nyene, kuko iyo utagikoze ikintu wize, iyo utagikoze ucibagirwa n'ingoga, mugabo iyo uriko uragikora ahubwo kiratera imbere kikevoliwa. Nibi rero bavuga ico bita learning by doing, ni kwiga ukora. Ufashe projet yifate yandikiye ico utangura kuyikora, nuko batera imbere ababikoze. Hanyuma ikigira gatanu arico ca nyuma ni bita diversification. Icitwa diversification, baradiversifiya ibintu vyabo, ni ukuvuga imitahe yabo ntabwo bayishora mu kintu kimwe. Nimba uyishoye mu bintu vy'amazu, urashobora guca uyishora no mu vyo kudandaza, canke ukayishora no mu bindi. Ni ukuvuga umutahe wawe ntuwushore mu kintu kimwe, kubera ikintu kimwe kirashobora guhomba, kiriya kikaba kiriko kirunguka. Dufate kuriko uradandaza, ugashobora kuba ufise depo y'ivyeri, ibi biva muri Braludi, ukongera ukaba ufise depo y'isima, ukongera ukaba ufise haba hari stoke y'ibiharage urangura uza. Muri ivyo bitatu buri kwezi ivy'ibiyeri birashobora kutagurwa, ibiyeri birashobora kutaboneka, mugabo isima ikaboneka ukadandaza iyo sima. Isima itabonetse ibiharage bikaba vyeze ukadandaza ivyo biharage. Ni ukuvuga abateye imbere rero ntibashora umutwe mu kintu kimwe, ahubwo bashora umutwe mu bintu birenga kimwe, kugira ngo uno mwaka kimwe kidakoze hace hakorwa kirya kindi, kugira iki kindi kibe kirarindira. Natanze akarorero ko muri Braludi hariho igihe inzoga zibura muri Braludi, uko kwezi ugasanga ntiwaranguye, canke igitoro, uku kwezi ntiwaranguye igitoro, ntiwagiye muri Tanzania ngo urangure igitoro, mugabo depo ya Braludi waranguye uguma ugira. Ni ukuvuga ku kwezi uraronka inyungu mu kintu runaka. Nico gituma bavuga yuko haba ico bita diversification. Amasource aho bakura inyungu hakaba ari henshi, ku buryo ahabuze hajya haronka hanyuma ukwezi kugahera. Ego, hari n'igihe haronkera rimwe ukaronka umutahe, ukaronka icyo bita gute ingerane, ukunguka ingerane. N'igihe bimanuka mugabo ukaronka utunyungu duto duto. Ariyo mpamvu abantu batategerezwa kwinvestisa mu kintu kimwe. Nk'ubu nk'akarorero ku bantu bato bato, ushobora kuvuga uti ndandaza amavoka, ukarangura amavoka, uku kwezi akakuborerako agahomba. Mugabo wari ufise amavoka n'ibindi uriko uradandaza nk'ubuyi canke ikindi kintu ku rundi ruhande, ico kindi kirunguka, amavoka agahomba, ikindi kikunguka, ibindi bigahomba. Mugabo hariho n'igihe amahirwe akugwira muri uko kwezi bikunguka vyose, arico gituma wumva ngo wungutse ingerane. Usha wumva rero yuko abahegwe aribo batunzi ibintu bitanu babigenderako. Rero mu kurangiza ikiganiro cacu twariko turavuga ibintu bitanu abantu b'abatunzi ba mbere bakoresha. Ubwa mbere twavuze kugura ama-actif, ubwa kabiri ni gushora umutahe mu kintu kitari cuno musi, kizaza à long terme, investir, penser à long terme, canke kwiyumvira à long terme. Hanyuma ica gatatu tuca turagenda kuvyerekeranye no gukarikira, ico bita gufata ama-risque. Ica kane tuca tuvuga yuko umuntu ategerezwa kwiga imisi yose, yiga aca ashira mu ngiro. Ica gatanu arico ca nyuma twavuze yuko umuntu ategerezwa gukora ibintu bitandukanye, ni ukuvuga kimwe kizamye ikindi kikazamuka, kimwe kizamye ikindi kikazamuka. Ni ukuvuga ntiwoshobora gukora ikintu kimwe. Nk'akarorero nk'uwitwa Siyoni mu Burundi, Siyoni mu Burundi afise isoko,
iryo soko buri kwezi izana inyungu, mugabo ntiwoca uvuga yuko iryo soko ari imutunze kuko hariho igihe yosha. Nk'akarorero, muramaze kumva yuko amasoko asha, ico gihe aho aba arakuye inyungu uca usanga yakuye mu bindi bintu yubatse nk'amahoteri canke ikindi kintu, ubuzima bukabandanya. Ni ukuvuga kimwe gipfuye ikindi kikaba kirazana. Nayo ubundi ushoye mu kintu kimwe, iyo gipfuye usubira ku busa bubiri. Ni ngombwa rero yuko natwe twigira kuri bino bintu vy'abakire ba mbere kw'isi bakora. Nimba ushaka kwiga ikintu uno musi ugaca ugitangura uno musi ugaca utangura kucevoriwa kikevoriwa buhoro buhoro kikagira, hanyuma ubonye gutangura kuzana umusaruro ugaca ushinga n'ikindi ku rundi ruhande. Ariyo mpamvu abahegwe benshi usanga bafise imitahe, bamwe ugasanga bafise imitahe muri za Microsoft, abandi bashize imitahe mu za Amazon, abandi bagashira imitahe mu za Alibaba, abandi bagashira umutahe mu za TikTok, abandi muri WhatsApp, abandi ahandi hantu. Ico gihe muri TikTok vyanse uca ugenda muri Facebook, vyanse ugaca ugenda muri Microsoft, vyanse ugaca ugenda muri Meta n'ibindi. Nuko rero bagiye batera imbere. Rero mwari kumwe na Ndikuriyo Merance, iyi ni Dunda Entertainment. Murakoze.